ntangure mvuge ni Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ubwanje numva nezerewe cyane kuri uyu munsi. Ndashima Imana mu buryo budasanzwe kuko iki gikorwa ndiko ndashira habona uyu munsi ni igikorwa kimaze imyaka itari mike kiko kirakogwa. Ni igikorwa natanguye mu mwaka wa 2013 niho natanguye iyi projet y'iyi album Uruwera. Rero kuri uyu munsi ndiko ndayikora numva fise umunezero udasanzwe. Hari haba ibyuma mu minwe, hariho n'abashobora kuba batabifise, ariko munyemerere mufashe dukomera amashimana. Numva nubanza guhicubahira Imana. Hanyuma nkuko umugenzi wanje Ameri yatanguye abivuga, uyu munsi fise umunezero udasanzwe kubw'iki gikorwa natanguye mu mwaka wa 2013. Akenshi womenga iyo myaka ni myinshi uri muri studio uri kurakora indirimbo 12 zonyene, mugabo byadusabye umwanya utari muto kuko ubwa mbere twifuza gukora ikintu ciza, hanyuma tukagikora mu buryo no kwita bwiza kandi bugezweho, hanyuma tukagerageza guhuza abantu batandukanye bashobora kugira ico bakoze kuri album kugira ngo ishobore kugenda neza. Icambere novuga nuko iyi album yakozwe n'abaproducteur babiri. Hariho Mark Kibamba, benshi baramuzi, amazigi yatarika akorera ngaha mu Burundi. Wundi benshi bazi ni Dia Bashir, we wasanzwe ari ngaha nyene mu gihugu cy'u Burundi. Rana ko muri album harimo indirimbo 12. Muri izo ndashaka kuvuga amatitre yazo. Hariho Uruwera, Mana ndakubashe. Iyi Mana ndakubashe nari naramaze kuyitanga mu bantu. Uri Imana urabereye umutima wanje, Mwami ndaje, uri Imana nyamana, ndamushima, ndagukunda. Ndagukunda nayo nyene nayitanze. Twashoboye gukorana n'umuririmbyi yitwa Tipe, muramuzi. Hariho Vyagi, hariho na Ni Muzima. Iya mbere niyo yitirirwa iyi titre. Hanyuma mu bindi biriko nuko hariko producteur navuze, harimwo twa Emery, hariho Christian Kibamba batteur, hariho Ivan Badiste n'uwitwa Arnaud, hariho mu guitariste yitwa Dieudonné nawe nyene ntari ngaha mu Burundi, n'uwitwa nawe nyene ntari ngaha mu Burundi. Hariho Yoyo James. Yagizwe n'abantu benshi batandukanye bwa twagiye dusanga mu bibanza bitandukanye baba bari kugira ngo bashobore kudufasha dushobore gukora ikintu ciza. Hari abaririmbyi benshi novuga ko twakoranye. Hariho bamwe nashoboye kuvuga nka Christian imbere, benshi baramuzi. Hariho Christophe nawe nyene ntarino. Hariho witwa Ange Sifa nawe nyene ntarino. Hariho witwa Recho nawe nyene ntarino. Hari witwa Natasha na Keve Paul. Benshi ntibari ngaha mu bashoboye gukora muri iki gikorwa, mugabo ibi byose ndiko ndabyereka kugira ngo nerekane uburyo ari igihe uri kurakora igikorwa hariho indoto gufise canke hari ukuba ukibona uvuga uti ndakibona caheze gisuku kimeze uko. Rero bomfasha kugira ngo ushobore gushika kuri ico kintu nipfuza. Harimwo aba n'aba byasaba ko umuntu ashobora kubashira kugira ngo ushobore gukora ico gikorwa ciza. Rero kubera ikimasizana nagiye muri studio novuga icambere nuko narumva ko muri jewe harimo umuhamagaro wo kuririmba. Hanyuma ica kabiri nuko numva ndafise ubutumwa ushobora gutanga biciye mu ndirimbo kandi bugashikira abantu benshi, kandi boshikira abo bantu benshi uretse kumva gusa bukagira ico bukoze mu buzima bw'abantu. Hanyuma ica kabiri
nakuze nkunda umuziki cyane, nkurikirana umuziki yaba w'u Burundi canke wo hanze mu makungu. Narumva ko nanje shobora kugira ico nterereye kugira ngo umuziki w'u Burundi ushobore kugira aho ugeze mu buryo budasanzwe. Nabyo gituma bagerageje kurondera abantu kugira ngo dushobore guhanahana ivyo vyiyumviro kugira ngo igikorwa nzotanga kibe igikorwa kidasanzwe, bwa mbere gisengeye kandi kirimo amavuta, mu bwa kabiri gikoze mu buryo bwiza kandi bugezweho. Kuko kenshi ndakunda ko igikorwa wewe utanze ubwa mbere uba wagikunze kandi ukumva ko uri fier no kugitanga tangorane nimwe bihari. Rero nibaza ko ibyo biri mu byatumye shobora gukora muri ubwo buryo kugira ngo shobore gushika aho ngeze uno munsi. Imyaka 7 ntiyoroshe cyane kugira ngo dushobore gushika kuri iki gikorwa, kuko uretse studio gusa umuntu abakeneye kubaho, kuko twabifatanya n'ishure, hanyuma uretse n'ishure mu nyuma harinjiyemwo no kwifatanya n'urugo. Tubona Imana idufasha kugira ngo dushobore kuronka le résultat dufise uyu munsi. Rero uno munsi jewe mfashe micro ndashobora kwasura canke ndashobora kubwira ko album yanje ni album iryoshye. Jewe ubwanje yarandyoheye kandi cyane. Hariho abantu kenshi bahora bantemberera muhira baje baravuga nawe ko kenshi kudakumviriza indirimbo zawe. Bavuga nti burya indirimbo janje vraiment nanje ubwanje zirandyohera. Hanyuma uku kuryoha ndazumvana nibwo shaka ko tugabura n'abandi bantu, sangiza n'abandi bantu, shaka ko zishikira kugira ngo nabo bakire uburyohe burimo, bakire na message irimo, kandi zigire nico zikoze ku buzima bwabo. Igituma mvuga cyane cyane kuri iki kintu kuko indirimbo abantu ntibayikunda ubwabo, mugabo mwebwe amenyesha makuru nimwe mukundisha indirimbo umuntu, abanyagihugu canke ababakurikirana. Rero ikintu numva no saba cyane nuko mwebwe mwofata umwanya wo kuzumviriza. Ndabizi ntimushobora gukunda zose, mugabo mu wese aragira ama preference yiwe, hanyuma mukadushigikira kugira ngo iki gikorwa gishobore gushika kure kandi hashoboka. Hamwe n'ibyo byose murabizi ko album ntikogwa mu buryo gusa bwo kutara hamwe ngo wandike indirimbo hanyuma utegure amahangement y'indirimbo, mbwa muri ibyo byose harakenegwa uburyo. Navuga nti hariho ku studio, studio ubwayo urayiriha, hanyuma abamizisha bakora muri iyo studio baza kuvuza izo ndirimbo bararihwa, hanyuma hagaza kurihwa n'aba bantu baririmba muri izo ndirimbo bararihwa. Ukaza gusanga rero ni gikorwa utovyuka mu gatondo ngo ucushoka ugikora. Iki ndafise ico shaka kwivuga ko hari igihe abantu bakubaza kweri ki wewe udasohora, kweri ki wewe utanyarutsa gushira indirimbo hanze. Hari ikintu je ndafise principe yo kutagira competition yo gusohora, kuko hari umuntu avyumvira ko afise studio agaca asohora uwo mwanya nyene. Hariho n'uwundi ashaka kwiyumvira igikorwa cyo muri studio akaba afise abantu baca bamushigikira ubwo nyene kandi ku buryo abayifuza ko abikora ko bigaca bishoboka. Hanyuma hari n'uwundi ya studio banza kwiyumvira ama démarche kugira ngo ushobore kuja mu studio. Rero hanyuma ikindi naco ntahura nuko Imana hari abo yahaye itaranto zibiri, hari abo yahaye itaranto zine, hari n'uwo yahaye itaranto imwe. Rero urugezo rwo kwihuta gusohora cyangwa gushira hanze indirimbo cyangwa ikindi kintu bivana n'ubushobozi cyangwa mu nyemere ndacite itaranto ufise cyangwa ubushobozi ufise uwo munsi aho bugarukira. Mugabo no munsi ndashima Imana ko so igikorwa ciza bwa mbere je vraiment sindababesha ndakinezererewe, kandi uyu munsi uri mu minsi novuga nti mu buzima inezereye cyane cyane kandi cyane gose.